Flash TV, we shine to progress. Alright, hello once again wherever you are. Ino ni entertainment nkuko vyama ijwumva ni igenda ikurerance the son of God, Dr. Walove aka Diko. Behind the camera mba ndi kumwe n'umuhungu wanje Irerita Zoe aguhereza image utabona handi hantu na hamwe. Bahungu banje mumeze neza cyane. Amahoro menshi. Umuhungu wawe ariko. Ego zaga umuhungu bugeto umujameto ne burige untera impome cyane uri kikurije azuri pare wangu karanga muntu kore bose atawuriko tumeze neza ya ni zamvugo tuziba zarate mashatse kuvuga abantu banje diwe tumeze neza cyane ndabibona kabisa tunaramutsa na cyane abakunzi ba Fresh TV Jambo ndi kumwe na Blinking amatipo bona yajana indirimbo bivuge bona yajana birthday sinze ko ari isano umusoro banana berewe kabisa by the way bivugira uraberewe sate ico kintu mba numva ntogiye yatere ku mushatsi sava ariko aranisazira atere ku mushatsi ndashira mu tutsi saga ibintu by'umushatsi sinibaza ko abona gitere ku mushatsi oya none yigeze intuzo cyage wari umusani wabaye nayireri oya igihe wari wasore ndimbura umusani wari ufise urupara uko nyene oya still right ubusani ntibwari kukubera bakabona uburetse still right ni benshi banditse amazina bamezo uko bariho uvuga ngo harakere kandi yagiye kwimosha mu bato mukoroza mu Rwanda Kidumu nta mushitsagiye bakidumu Tom yarigize ko afise afroma oya yarigeze rabo bijuba habereye rabo bunone ni mu mutwe ni mu byose biva mu mutwe byose oya ni Imana hamwe umutwe ukungana byose biva ku Mana so mumeze neza ariko ku rundi ruhande cyane kabisa meze nk'ibyatsi byo mu rushana mumeze nk'ibyatsi byo mu rushana sibyo biba bimeze neza byatsi byo mu rushana burya nibikaze kuko barimo intovyi nyinshi akazi ubunyovu bwo muci abari urabona muci abari icyatsi kibushitse kijambo nawe urumva nko mu rushana raba nk'iyi ntuze ndabayita gute mu Kirundi mu Kirundi ni vyatsi Kirundi bavyita gute bitota sigazo nyene negazo nikiro maze uvuga gazo ni gifaransa ariko navuze mu Kirundi navuze gazo mu Kirundi ni vyatsi bitota hayimani ni woro ukuntu uza kuzana ijambo rimwe nyene rikubitamwe uko uro bamwita Blinking ko umengo uratekereje ukuntu akajwi kari hasi ki bona bwo ntekereje n'ukuri nyene ni kubera ariho twari tugitangura nawo ndiho nsanzwe mvuga cyane sanga yarayirimbye yandirimba imwe badoze intuzi baby ni intuzi cyamuzore mbona kiri muto se nibaza ibyo bintu bibere ko haragera amani Blinking aza kumubaza ibibazo byinshi generaza ko muri rusange ni bamutuzaniye ahubwo banze umupresident mu buryo umutipe ndamuzi ku ndirimbo imwe yitwa bivuge hama mu minsi rero nagenda mubona na cyane ko uwo bita CEO wa Action Jeune Agence nishira hamwe gishinze kuduza ingabire canke promouvoir letara harimo abaririmbyi remaneke n'ibindi bisata bitandukanye kabisa iryo shamwe rikaba rikora nategura Mr Burundi edition ya mbere twizere ko na Fresh TV zo bihari rero wari muri cya gisata cy'abaririmbyi baba ariko barashigikirwa kuko gufashwa ubu tugiye kubihagarika bitera ubunebwe ubu ako kantu mugiye gasubiriza no kuvuga ngo gushigikira kuko gushigikira gufashwa ntacu bufise oya ubugifise oya ntacu bufise uza gufasha umuntu muga gushigikira yari karakora hamukamungani oya gushigikirwa n'uburyo burajamwe na tekinisite n'impanuro n'ibindi nayo gufashwa nukuduza umuntu cyaba kibi cyaba kiza ukavuga ati reka nguherekeze mugabo sindabitaho rero gushigikira no kuja hamwe tukiga ikintu tukagiga kwamba tukagishigikira haba morale macanke contraire ya morale ndayigupfinze iyo nyene kwikora mu mufuko ku buryo buri morale ku buryo buri avana
rero niyo aje talent cyangwa axiogene talent mu Bongereza ariko barafashanya naba urumva ibikurikiro niwe yo casigura ukuntu ariko biraza bigenda na cyane no kumuzo w'indirimbo yiwe kituma yise birthday buhinyanyuzi biki ndetse n'ayandi ma project yose nka Fresh TV nibaza ashobora kunatube by the way type yarako ivata vre uba wumva umwanya ukuntu ukoresha uwo mwanka publicity nibyo byiwe yamayana zikoze biriko biragenda guterera muri mwabuze yitwa IJ Agents muriko murakorana gute no munsi novuga gute na turiko dukorana neza ni famille meze neza nkunda turiko dukorana neza bo ariko by the way ndiyo nk'umuntu ari gufasha nta contract turabana nico ngene kwaza ati na contract muri assigning Ndema kontra ntabwo turabigerako bo twacari ko dufitanye partenariat isanzwe yo gufashanya nibaze yuko nihagera ivya makontra tuzobahamagara muzobimenya Agusaga n'umuhungu wawe uramuze kumwumva ari karirimba muri kumwe live indirimbo ndashaka kundimbira gato kuri indirimbo yawe birthday ndagumye tuvuga byinshi tutaranumva umuhogo wawe okay ndavyibuka kazuba karaka ni naho umunsi intwari yavuka nimbe hagiye urazimya buji ngapi abajama mufashe dukome mu mashi wish you birthday twanyoye hahiye sinarimwo igisigaye onte wish you birthday wow idungivyo man mutiba afite n'ijwi ryiza aranyoye ntahari bashe Arisaka wewe ngomeje kubona yuko ikintu citwa impeke urakiyoboka rero nagenda kubwire nkiga narakunda uruyeri Primus rujya runini kwari rufise n'akayoka hagati niko murasoma yakubwira ati ugeze ku nzoka ati nurenze ku warengeje wacu bati icupa ryanje warengeje nakunda ikiyeri rero kubera bavyita ikiyeri nyene hamwe iwacu bahita ruguru ko niko n'ahandi bacita n'ikiyeri nyene ikiyeri bagira ibintu byose n'ibiyeri nayo Amstel CBA aho bijanye mu gifaransa cyane ariko ukuri kw'abarundi nuko uvuze ikiyeri yumva rugero runtu wari kuravuga mugawe wari ukwiye kubihindura Jese ni cyane ko bise kwijegera n'abarundi bose bemeje bazi uko nce ndabicarenje ndabahindure mu muri nariko ndabandaniriza mutipe nariko namba no muhungu arimba twanyoye niyo mpamvu wiso navyibuka mba neza by the way what the story behind iyo umuntu yibagiye kwandika niki hari abantu bandika ama true story abantu bandika inspiration bagize niki numva inspiration yawe mengira fitani isano n'ibintu runaka byariko biraba niki kinyegeje nyuma y'ino ndimbo yawe novuga gute nta ni story yanjemwo ni ide yanjemwo nari fise cyumviro nyene cyo kuvuga ati ari ukuntu ugiye kuraba umuziki w'u Burundi nubwo umengo turafise independence hano mu Burundi muga mu muziki turacakoronije cyane niko bimeze kubera ko ugiye kurabusanga mu mapati yose agiye kubera hano mu Bujumbura iwacu canke mu Burundi za gusanga turiko ducuranga za ndirimbo zo hanze z'abandi baririmbyi niciyumviro canje mu ndavuga ati why ntokora indirimbo nanje nko ku misi y'anniversaire y'abagenzi nyinshi mba nazigiye mugasanga naryohewe nanje ndiko ndirimba ivy'ahandi why nk'umuntu w'umu artist nanje ntokora indirimbo ayo ngaha nyine nariryo usanga zikenye ndavuga ati ifoko ndaba nkakora ikintu numva cyoza kirakoreshwa cyane ku munsi muri ya mapati nyene kugira ngo muri gwagwe wo gukunda ibintu by'iwacu ndavuga ati reka rero nkore n'indirimbo ugiye kuraba n'indirimbo nyinshi nkunze kwandika nizazindi usanga nuvuga gute za ndirimbo ziri z'ama immortels zidakunze gupfa ari ya ndirimbo zo gukoreshwa ibihe byose Aslaya ni mufani kinigeze kuko bana mengo muri kumwe Aslaya ni nuvuga gute mwene wacu byanyako novuga Aslaya ni famille turi kumwe nimva tumaze kuba turi muri famille acha umuvukanyi n'umugenzi wanje nyene biraho turi no gukorana nyene urumva dufitanye partenariat nawe ikaze n'umufrere wanje ushobora kuba uri no mu banditsi b'abahinga kubera abantu uri mutipe nayo numvise ngo arandika Aslaya ni abe tipe ngo arandika Aslaya
nawe urategura gusohora none arandikira abaririmbyi n'arangiza zamurereka ariko rero no ngaha muri iki kiganiro urakwiye kuzamura higa akantu tuza turakora ikiganiro dusoma Hata sinabikubwiye no mujama kabisa ziko inyota intwari arakunda kandi ayi ivyamwa nk'amacungwe bikaze turi mu kubizana turasoma ukego kubizana bana bwana mukobwa boss avyumve nukuzanye turakora nk'agakaruto gataritse nga mugapa ni ibintu biboreza oya nkakingura abona yihereje tubiri afatanya kuvuga igishinwa kandi atacatse ahantu uvuga ngo ngumaze kuzimya ibuji zingahe washaka kuvuga mbona ariko ni juste nyene nashatse kubaza urabona kuri birthday ari ukuntu kenshi ni kubera nyene baba babigisimplifye ariko ubundi kuri birthday umuntu bivaye n'imyaka afise bari ko amabuji y'imyaka afise nimba ari ukwije 10 ubundi bari ko amabuji 10 y'imyaka 10 ubundi niyo uza kuzimya rero nari nishatse kukubaza ati mbe wowe kwije imyaka ingahe niyo mpamvu nabaza ati uza kuzimya buji ngapi niyo nariko ndabaza ati dari juste ari nko kubaza ukwije imyaka ingahe ukwije imyaka ingahe yarayikubwiye se inde ujya muntu oya naririmbiye umuntu wese azoyumva azafisa anniversaire uwo munsi ico gihe azoshobora kunyishura indirimbo ntabwo ari yiwanje naririmbiye abantu nyene nende kubajije nk'umuntu abanditsi barabizi hari umuntu aba yitwa n'umuetere niki ari ukuntu buri kurigana inkuru nubwo yabatewe yabayeko ariko ukabivuga ukoresha ico bitaro pronoje nkaho ari wewe none kwaje nyene novuga muri yo sansa uravye indimbo yawe kuburyo iri kirakigwa ni mbotwa yadushikiriye bense we yatinde tuguhamagara niki ariko nawe uravye ama statistique y'ivyo ubona hirya no hino ubona indirimbo irakigwa gute mu bantu ugeranije we nico wari wayisohoye witeze novuga gute ndimbo ikirakundwa cyane kabisa kubera ko bivaye ni nuko nari sanzo nkora niyo nari narakoze ubwa mbere iyi ndirimbo igira kabiri ni nayo clip video yanje ya mbere umva bivanye rero nivyo nanisanzwe menyereye novuga harabaye evolution nini cyane kabisa kuko ugiye kuraba iminsi 3 imaze ko ifise ama views menshi cyane ama feedback ngoma ndonka menshi ari ibintu novuga yuko ndiko ndakenguruka cyane kabisa beje mu Burundi ukunda wahe muririmbyi agukunda sinze cyo saze kuvuga amin urafise umuntu ameze nk'umu inspirateur kuri wewe hano mu Burundi mu baririmbyi urabira ubundi uvuze ngo ko inspire ku muntu kuvuga ni handi cyo usanga uri kumujya copy kubera yuko nimba uvuze ati je ngomba gukora nkawe cyo usanga nmengo ndiko nshaka kujya copy roro je mbo ukuntu je nkora ibintu by'iwanje n'ukuntu noma nshatse gukora ibintu by'iwanje nshaka kuba unique nikuvuga yuko bashaka kuba bamuririmbye hamwe uzovuga ati uyu unya basi ni nkakujya uri mu bantu bambaye ibintu vyera nk'ubu nanje nshenza nambaye ivyera biragoye kumenya yuko ndanaje ariko nje nambaye ibintu vyirabura umuntu wese dohera avuga ati iyo muhungu naramubonye hariya niyo yari yambaye kuno nikuvuga rero nanje ni naza meze nkawe musanzu mumenyereye bizogora bizohava bingora cyane guhava menyekana Razi rero buze ko tamu inspirateur ufise umurore model wese no kuri Rwanda nakubaza ko inspirateur ari hasi cyane ya role model kwera umudu ni wa muntu ushobora no kwigana n'intambuko yiwe aruko pati nzotambuka nka nawe oya umva en fait inspiration baza kwinspira ku muntu usaga sibi nk'umuntu nkawe muri carrière nta mujournaliste wakuze winspirako ariko utavangwa no banka naka inde nyotira ku kuvuga ndashobora kwinspira nawe arashobora kwinspira ku muntu eka natahura ivyo ndimwo eya nivyo nawe ivyo ndimwo ngira winspire ku muntu kuvuga uzoguma uri nyuma yiwe kuko uzoguma urindira ngo akore nawe winspire kuri we umwana mwara abantu badutanze mwa bino bintu bakoze kudusumbya ushobora kuvuga ngo nakubwiye mu kiganiro twakoze je n'umuhamagaro none vocation wibaza yuko umuhamagaro rero ntibaza gukorera ngo uraraba ivyayireri uraba pasiteri wanyu ata mu pasiteri yabaye birashika navyo uzi none ivyo birashika mvuze sokuru zarabaye pasiteri oya iwanyu hari abasenga ati wapi nta nabaja mu rusengero je vyagenze uko rero ariko se nk'ubu wanditse igitabo ufise ikindi uri kurarabira ko uburyo pra yacu bagiye bacandika byo kwitwa ubujuju wanditse nk'igitabo ufise evre y'undi muntu ariko nuza kwandika inkuru iri muri sibiri mugasi nja kwandika cyakintu ariko nanje kuba mu urashobora kuraba context ukavuga uti yarafashe yari titre yarageze ukunuku ukaraba ibihimba bikuru yoba yarakoresheje ariko nushaza kwandika ya nkuru nye zise biraguha novuga gute ubundi bumenyi bukeya buza kongera kuri bya bintu usanzwe ufise okay ariko inspiration urashobora kwinspira umuntu bivanye na nk'ubunya inspiration nk'ubu uvuze ko inspire
ndashobora kuba ndamwinspira ukuntu aririmba canke akabanyinspira ukuntu adandaza ibikorwa vyiwe canke akabanyinspira ukuntu yambara canke akabanyinspira ukuntu erega nivyo navuga bakoresha marketing ziyo nivyo navuga n'ubundi ariko muri rusange mu muziki nico nayiko ndavuga nakuvuga yuko mbo nashobora kuvuga ati bivanye n'umuririmbyi ujya naka bivanye n'ukuntu mba mbona yidandaza ashobora kuba nyinspira ariko mu vyerekeranye no kuririmba ngo noba ndirimba nkande oya nta inspiration n'umwe muririmbyi je mfise nkora like jewe nyene kabisa so ni umuririmbyi rero navuga ubu gitangura intambamye ni nyinshi na cyane ko ino industry iri cyanavuga nk'ibibazo byinshi twamitubigaragara ko nasaga mu kiganiro twakoze kare ibigwanisho rero uje witwaje ubona ati byanka byakunda jewe n'urugamba ngiye kurwana kandi ntegereza kushikaho nzoshika n'ivyaha ikintu ca mbere kera nakora mvuga nari mfise impano ariko nkaba nari mbuze uburyo ariko ubu ufise impano nkafise n'abamfashe nkafise n'abantu nkafise n'Imana ndumva bihagije kugira ngo azoshobore gushika aho nshaka kabisa hama ikindi nakubwiye nje guhindura umuziki byari bisanzweho nukuvuga yuko novuga gute muzobibona nukuvuga yuko ngiye gukora cyane kandi bitandukanye n'ibyo mwahora mubona kabisa nibaza yuko afise n'umupapa hano w'umupare wanje afise ubu novuga gute ubunararibonye bunini ya cyane bona pare wewe umuravye kingi kora performance yiwe imbere n'inyuma utangiye kumumenya ubona hari icizere yuko ejo tuzomubona ahandi hantu akagira amazina nk'ayabandi ba artiste turiko tabona mwa kano karere no munsi bariko barafata imfuruka uravye ne ko aramuze yavuye ngaha rakani yavuze kakwiye kubera karorero aba bana urugwaruka ariko ruraza rega byose kandi nayirera arabizi nawe urabizi mu bisanzwe umuntu araryama muvanye mwana asangiye kandi ubumenya yuko avyuka ari muzima canke uza kuvyuka uhamagarwa aterega wa muntu tumutware ku bitaro canke tugende rero message abaye menshi rero n'ibibazo ntashobora kwishira uno muhungu na cyane ko wumva ko n'amasezerano ataraba bien établi ariko gukora biri muri twebwe ni iki gituma none munsi muri kumwe kugeza muzana harimo umuntu jewe umuririmbyi yemera ko kugendera ubuntu niwemera strategy management yemera kwije guhindura ibintu niyemera strategy turimo ati gute we twarigeze kuyaga ikintu kijanye n'iduga ry'umuntu mu bijanye n'igisata cyose abarimwo canke ibi n'ibindi abarimwo muririmbyi gutera intambwe birashoboka kabo twibuke ko turi kiremwa muntu nkaje nta muhamagara wo kuba padiri na rose iyo ngira uwo kuronka yo kuba pasiteri ho byari kuba vyiza ushatse kuvuga rero ati rero mu bisanzwe uyu bring king amezuko ejo ashobora kuba sage kurusha canke agakara kamwe hiti bavuga niyo abasaje rero akemera kugera ku vyumviro vya management yiwe imuhanuye akanaronka n'umukonseye amuhanura nyimba ari jewe nyimba ari inde biragira bizogenda neza mugaro ni yabona birthday yifashe agaca yerekana yuko agiye kuri gwa rugero rw'abandi agaca yamama mu birthday hari ni itabo umuntu sindatangura allo King twitege rero twitege ko allo boss ariko ritabo mugabo imitwe ni myinshi burya sago ubu n'umugabo aguma bandanye so twitege ibindi bikorwa bya rero King dusana n'abanarangiza kuko abantu batangiye kubona ariko bavuga ati n'umuntu araje aje neza ariko turakeneye n'ibindi bintu vyiwe bona uvuga gute sinicaye kandi no kuvuga yuko bisaba yuko umuntu nimba utanguye bisaba yuko umuntu kugira gukunde bisaba ko aguma kumva cyane bivuze rero yuko nta ndavuga gute nta misi myinshi giye kuhaca ubu ni indirimbo imwe ivaho haze yindi navuga yuko nta misi myinshi sigaye mutumvise ikindi gikorwa canje nuvuga indirimbo zaraheze ndazifise sinzi nzo hava nja gukora nariteguye ibihagije
cyose bagusa mu nkurikirane muri benshi ubundi munyereke urwo rukundo nk'umuntu mushasha nyene nibaze yuko ntazohava ndabadeseva kabisa. Ku mbuga ngurukana bumenyi ukoresha irya zina imbuna zifise ni Brinking nyene nta niryo zina ryanje ku ma platforms yose. Okay. Instagram, kuri YouTube, Instagram, ndiko Twitter, TikTok. Nuvuga ngo tamantu nze yose ndumva ko yafise ari kuri sinkasaga na Facebook atayafise ama page zose ni Brinking. Ushoboye ko turacavuza amasede nta na page ya Facebook uracatembera ni bande muntu kugenda urazungagiza nkuko ibande nkuko sinzira kuri PJ classic ko ari system mukore so indimbo y'abanayirabe hasi twayipininze ndanabashimira cyane kuba mwaje King ndakwipfuriza iterambere n'ibikorwa byiza muri no rugendo watangiye rutora mwakoze cyane namwe mwakoze kudutumira nibaze ko ibindi muzoza murabimenya buke kandi ndabijeje nyine kutazoba deseva kabisa. Yes. Bakoze Fresh TV. Ireri mufana wa Adidas. Diko Entertainment Forever. Claude Sagano yari guest na Brinking kuva muri King Agents. This is Fresh TV. We shine to progress.